kwiyahura, abarundi mwoye guta ubwoko, abarundi mwoye guta imiryango, abarundi mwoye kwangara, ariko duhanganwe n'ibihe kuko ibi ni iby'akanya gato. Umusiguzi yaranditse igitabo aravuga ngo ikintu cyose gifise igihe cyaco, ubuzima buzinde bufise igihe cyabwo kandi ntibuzohoraho, kuko igihoraho ni Imana yonyine. Mu gihe cya kera ibihe nk'ibi byarabayeho, kugeza aho abana baribwa nk'inyama mu miryango, abagore bakumvikana ati uyu munsi turya umwana wawe, ejo tuzorya umwana wanje. Amatata arabaho uko bariye uwuno munsi, ejo abaca banyegeza uwundi. Umwami biramunanira ingene atatura ayo matata. Mugo umukozi w'Imana yarahagurutse arabaremesha nk'uko mpagurutse kubaremesha, ababwira ati nimureme, ejo ibihe bizohinduka. Kandi abavyizeye ibihe byashiye bihinduka. Nanje nagomba ntangariza abarundi bose banyumva, na cyane cyane abakunzi ba Service Nishima TV, kuko muri benshi kandi muri mu mihingo yose y'igihugu, muri no hanze y'igihugu. Tureme, ahubwo duhaguruke, duhanganwe n'ibihe. Tuzohanganwa n'ibihe gute? Duhamagara Imana. Barundi duhamagara Imana, tureke gufata ibintu nk'ibisanzwe. Duhamagara Imana. Jambo ry'Imana muri Yeremiya igice cya 33 ku murongo wa 3 haravuga ngo mpamagara ndakwitaba, ndakwereke n'ibyikinze, ibyo utari bwabone, ibyo amaso yawe atari bwabone. Harageze rero ko duhamagara Imana. Ntiduhunge, mugabo duhamagara Imana. Niyo yonyine ishobora guhindura ubuzima bukaba ku rugero dushobora kubaho twese tunezerewe tukayishima. Rero mpamagariye abarundi n'abarundikazi, mpamagariye abakozi ba Service Nishima TV, nyabuna uhaguruka tugasenga, tukabwira Imana ngo ni wowe twimitse. Mana twimitse, ushoboye byose, ko wowe ushoboye byose. Duhindurira ibi bihe, ntitubishoboye twebwe. Raba harageze aho tubura ibyo tugaburira abana, raba harageze aho tutakija kuramukanya kubera ko twibira ingene tugenda bikatunanira, raba harageze ingene tutagishira mu ngiro kwa rukundo wadusabye, kandi wavuze ngo kizoranga abantu bawe nuko tuzokundana. None Mana ngwino dutabare. Raba abagabo badutanya abana, raba abagore badutanya abana, raba hirya no hino ibintu byabuze. Mana ni wowe wenyine uhaguruka ukavuga ijambo rimwe, ibintu bigahinduka. Uko niko nagomba ndemeshe abagabo mu nyumva, uko niko nagomba ndemeshe abagore mu nyumva, uko niko nagomba ndemeshe ugwaruka mu nyumva. Ndababwira ngo haracyariho ibyizigiro. Duhaguruke duhanganwe. Nta urugamba iyo rushushe, abarutsinda n'abahanganwa nabo. Abarutsinda atabaca bagahunga, oya, abarutsinda n'abahanganwa nabo. Hanyuma uko rugwana rushuha niko ruba rugiye kurangira, ko nyuma y'ibi bihe bibi tugiye kubona ibihe byiza, kandi tuzicara turirimbe, tuzicara dushima Imana. Nagomba ndangize kino kiganiro nongera kubaragiza Imana, saba Imana ngo uzosenga wese Imana izimwumve, uzohamagara wese Imana izomwitaba, uzisonzesha wese Imana ize yumva uko isonzesha kwiwe, n'uzogira icyo akoze gitoyi ingabire ziwe zo gutanga Imana izogifatire ko imuha inyishu. Tuze twumva amashimwe hirya no hino, ibi bihe twabirenganye. Reka rero dusenge. Data mwiza, mu izina rya Yesu, uri umwizigirwa ibihe byose. Twarakubonye mu bihe byarenganye bibi cyane, waraserutse uradutabara aho ata muntu n'umwe yigeze aseruka ngo adutabare. Ni wowe wahaserutse, n'ubu turasubiye kuguhamagara. Mana wakoze kiriya gihe, urashari ya Mana ishoboye, urashari ya Mana ivuga bikaba, urashari ya Mana itegeka bigakoreka. N'iyi saha turaguhamagaye, nkuko Yeremiya yaguhamagaye ukamwitaba, nkuko Dawidi yaguhamagaye ukamwitaba ukamuha intsinzi. Natwe turavuze ngo Mana, abarundi n'abarundikazi, amaborogo hirya no hino byabarengeye, abagabo baterewe abana, abagore baterewe abana, abana batakibura uko babigenza, ugwaruka gwitaye mu ngeso mbi kuko ubuzima bwananiranye. Mwami turabazanye, tubigishije kuguhamagara, kandi umuntu wese azoguhamagara tuzi neza ko uzomwishyura. Ndavuze ngo mwamuhereye isa, umuntu
wese agiye kuja ku mava agasenga uze wumva gusenga kwiwe. Umuntu agiye kwisonzesha akaguhamagara uze uraba kwisonzesha no kwibaza kwiwe. Umuntu azofata ijambo ry'Imana akaryizera akagira meditation urabikorera ko se Mana utwumve udutabare ibihe byorohe nuko abana bawe bashobora kubyafrota. Urakoze ko watubwiye ngo abizigiye Uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni utanyeganyezwa ariko wama wizigiye Uhoraho. Turakwizigiye kugeza ku iherezo kandi tugusabye inkomezi zo guhaguruka tugahanganwa kugeza ibihe bibaye byiza ku barundi n'abarundikazi, bibaye byiza mu ngo no mu miryango. Turakwizigiye ni mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu dusenze twizeye ko bigiye gukoreka uhereye ubu. Amen. Urakoze service mishima ya televiziyo bakiriye ihumure canke indemesho muyihanahane mu miryango muyirundikire inshuti n'abagenzi. Mutibagiye kugira like kuri iyi video no kugira partage no kuturungikira amakomantere yanyu kugira ngo tumenye ko kino kiganiro cyagize impinduka kizana mu buzima bwanyu. Murakoze, Imana ibagirire neza. Shalom shalom, bye bye.